inama y'umutima, inama y'ubwenge, inama iremesha, yubaka, inama idasambura, ihumuriza, itera intege, inama ikora ku mutima. Mugiye kuza murashikirizwa buri munsi kuri ino channel yacu. Mukore subscribe rero muri benshi kugira tuzoze turabana muri ino nama buri munsi. Yego tudatevye rero reka twigire ku cyumviro cy'uno munsi. Cyumviro cy'uno munsi naco ntigisanzwe, kivuga ngo jewe sinzigera mba wewe, je ntibizigera bikunda, jewe ndatandukanye na wewe, jewe sindi wewe, wewe uratandukanye na jewe, wewe nturi jewe. Ibyo ntibyigeze bibaho, nta na rimwe bizigera bibaho. Binyibukije wavuze ngo n'amahasa ntasa. Hajya ubona ko basa ni uba wihenze, kuko nyene kubavyara arabamenya, bo bariyizi canke ababana nabo buri munsi. Ikigeretse ko yabaremye irabazi, kubera jewe ntari wewe ntidushobora gusangira kahise kubu canke kazoza. Mu yandi majambo ntidushobora kugereranywa mu mfuruka iyo ariyo yose mu buzima. Ntidushobora kwiyumvira bimwe kuko turatandukanye, twabonye ibitandukanye. Ntidushobora gukunda bimwe kuko ntidufise imitima imwe. Umwe wese muri twebwe arihariye ku giti ciwe, umwe wese afise umwihariko adasangiye n'uwundi muntu uwo ari we wese kuri ino si. Ntidushoboye bimwe, nico gituma dukeneraniye. Dufise ingabire zitandukanye kandi zose zirakenewe, haba mu iterambere ry'umutima, iry'ubwenge, ry'imishaha, iterambere ry'igihugu, mbere n'igimwe mu kuba yemera. Ubutandukane bwacu rero bukwiye gukoreshwa neza mu buzima busanzwe, bukwiye gukoreshwa twubaka ibiraro biduhuza, kubaka impome zidutandukanye. Ubuzima bwacu bumeze nk'amazi, umusenyi hamwe n'isima, igaraviye n'ibindi bikoreshwa mu gifundi mu kubaka inzu. Amazi ntakomeye nk'umusenyi, umusenyi ntukomeye nk'igaraviye canke isima. Kimwe cyose gifise akamaro kaco mu gikorwa cyo kubaka inzu, gifise umwihariko n'uruhara rwaco kidasangiye n'ikindi. Ariko iyo bitandukanijwe ntibishigwe hamwe, nta nzu dushobora kuronka ikomeye nk'izo dufise mw'isi uyu munsi. Niko natwe turi, ntawe ushoboye byose kandi ntawe ubuze byose, ntawe uri mbuze hose kandi ntawe uri mushobora byose muri twebwe. Shobora kuba mfise impano nakadafise, nawe akagira iyo ntafise. Niko bimeze kandi iryo ni hamwe nitegeye ko ngenderwako. So twihuze, twubaka ubumwe apana ubutandukane. Ntihagire n'umwe kandi yigereranya na mugenzi we, ibyo ntibikabeho. Ntabwo turi muri competition, ahubwo turi muri cooperation. Competition ndavuga ihiganwa, cooperation ndavuga gukorera hamwe. Abari muri competition barankana kuko umwe wese abona ko mugenzi wa mubangamiye, cyane cyane mu gihe yamurushije intambwe. Abari muri cooperation ni kuvuga abantu bariko bakorera hamwe, barakundana kuko barafashanya, bashira imbere ibyo bahuza, bashira imbere ibyo bubaka. Abari muri competition barategana, abari muri cooperation bagategurana. Umwe aguye uwundi aramuvyura, ariko abari muri competition siko bimeze. Abari muri competition baricana, abari muri cooperation barakizanya. Abari muri competition barasamburana, abari muri cooperation barubakana. Abari muri competition ndavuga babandi bariko barahiganwa, barinubana, ariko abari muri cooperation baranywana. Abari muri competition barasiganwa, abari muri cooperation ariko baragendana. Gushika aha nkubaze, ushaka competition canke cooperation? Mu yandi majambo, ushaka guhiganwa n'abantu, ushaka guhiganwa n'isi,
cyangwa ushaka gufashanya nabo, uze urwanire cooperation, uhunge competition, kuko yo itubuza amahoro dusanzwe twifisemwo, irayatwibagiza kandi dusanzwe tuyafise, twibagiza za ntambwe zose tumaze gutera mu buzima, tugatwagwa umwanya no kuguma turaba iby'abandi aho kuraba ibyacu bishobora kuza n'ibyiza ku bandi, kuko nta n'umwe ariho kubwiwe. Ibyo tuzobigarukako, turabire hamwe ingene ubereyeho abandi. Ntituriko turahiganwa, ahubwo turiko turafashanya. Nutafashanya n'abandi muri buno buzima uzotsindwa. Basokuru barayamaze ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba, n'ivyo bizirikana. Barongera bati ubugirigiri bugira babiri, babiri banesha umwe. Iryo naryo rirananditse no muri Bibiliya ko bayemera. Iyo yose n'indi ntadondaguye ni myibutsa y'ubumwe, yihaniza ukwinubana, ukutihanganirana, ukudasenyera ku mugozi umwe, kandi turi bamwe. Burya hoza igishaka guhonya abantu kigashaka kubarimbura, niho uwo wita umwansi wawe uzomenya ko ari we mukunzi wawe ufise. Mwese muzifatanya mu guhangana naco. Ihindagurika ry'ibihe ntiricagura umwe wanka ngo rigusige, rirabakora ko mwese. Amapfa nuko, amasegenya nuko, intambara nuko, imyuzure nuko. Buri kimwe gisenya abantu ntikibacagura mu kubarimbura, kuko coco kirazi kari bamwe. Ibirunga iyo birutse byica umwe wese muri twebwe, na wa wundi wita umwansi wawe si wagenda gusa, kuko nyakirunga co kirazi ko muri bamwe. Ariko biratangaje ingene abantu twiremeye abansi n'abakunzi impande zose, kandi turi bamwe mu ntumbero y'ubuzima, tugatandukanira ku kugene n'uburyo n'ibikoresho bituma tubishikako. Inama y'umutima rero y'uno munsi yari inkebuzo kuri wewe wibwira ko ari wewe uzi byose abandi badakwiriye kuvuga. Wamubona ibintu mu buryo butagira amakosa, utihenda. Never ivyo ntibizigera bibaho. Uri umuntu kandi abantu turihenda. Ukwiye kumviriza n'ivyiyumviro by'abandi, maze mwubake ikintu kimwe gikomeye. So muze twiyubake aho kwisenya, muze dukorane aho kwitandukanya. Kunda abantu kuko ibikoko n'abansi bawe. Nzobimenya niwahura n'intambwe ishonje. Iyi nama y'umutima rero namba hari ikigusigiye, gisangiza abantu. Fyonda kuri subscribe ni kuri Irene Irankunda 7 official, kugira ngo uzoze uraronka n'izindi nyinshi cyane bitakugoye kandi buri munsi. Gisangiza abandi kandi ntiwibagire gukora like. Wari kumwe na Irene Irankunda muri kino kiganiro. Naho ubutaha, ndagukunda cyane.